Zina ry'umbebe wo murazi mamaze kuri mwita aya twebwe tukubita ama freestyle azoza cha kubitwa n'izina mimi ni waju juu sana. Bonsoir mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry ya Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishije muvuga muri industry ya Buja Flavor ngo tumatubikora reka banza dukengurikira Imana. Hama dusubira dukengurira namwe abakunzi ba Buja Hit TV. Right now ndi kumwe nande ndi kumwe na Adijo. Mbe Adijo ninda. Nije numuririmbyi kazi kandi nizere ko c'est pas la première fois tugirana ikiganiro. Adijo nizere ko ntabeshe. Aya ntiwabeshe. Nizere yuko nabakunda kubakurikirana bamaze kunkurikirana kenshi. Ego nizere yuko ntari mushasha bagira bumve byinshi ahubwo kuri jewe bari basanzwe bazi kandi ego tugira twumve byinshi kuri Adijo tartuzi kandi mbe Adijo kubera iki yaragize imisi ari muri Kalme mbe Adijo yarasanzwe ari mu biki nico gituma cyatumye tumurondere Adijo tubaze byinshi about music about n'ubuzima bwe busanzwe sije nega Adijo nkuko bisanzwe ku kazi ndacariko ndagumizako gusakara gacerere ko kuvuga ati uje muri ropo gatoyi mugabe ibikorwa turabandanya muri studio birahari hama n'ibindi tubandanya twandika ego umwuga ntiturawuheba ego Adijo twamusanze rero muri salon de beauté bariko baramukora mu mutwe gakwafira mora kameze neza mbe Adijo akobonye kakutwa amafaranga gute ni watanzanga ikanze ga oya aho tushe gusa oya kwara karutushe nyene abasanzwe bazi barazi ko ariko nama ivyi freshere zamako Gambira Adijo rufise amatrade right now ndarona ufise coiffe bimeze gute kuri kwashimye guhindura look ni ibintu by'ama new look nyene bantu nibakumenyere gumuhinduka urumva yuko neje bashaka gusanga mfise dread nibatangare ni ibintu byo kuma duhindura ego ugiye gukora mu mutwe niwe magukora misi yose kuje ngaha Adijo ego novuga ati ahantu ndahakunda cyane kuko bankorera ibyo nshaka hama nibyo nkeneye model mba nkeneye yose niyo bace bakorera ko nico gituma ntofa ndahahemukiye bro ego biga ngaha anya iyi salon yitwa gute Adijo ku muntu nk'umufano wa Adijo kumureba yifuza kuzakorera Adijo akorera kumbure naho nyene zocaza kuhakorera canke plutôt azozaza ko bamugirira gakwafira anya no mugira ati gusa adresse ni mu Kamenge muri Songa kugindwi hasanzwe hakorera na wana record niyo hasanzwe hariyo na studio koli akoreramwo donc niho habarizwa na mutama yitwa Zadiye ahanyene nizere ko abantu benshi basanzwe bahazi ego Adijo rero indirimbo yo kumbere cyane mvuze indirimbo yaruka gusohora hit song aruka gusohora kumbere je ndayivuze nava sanga nakasuye Adijo shaka kubwira indirimbo yaruka gusohora meruka gukora Ju sinzi ko bamaze kuyibona ucenga kuri chaîne ya Adijo Cool urayibona go niyo nshasha ihari ndabizeza ko n'izindi ziko ziraza mu nyuma ego ni Ju kwa nini Ju Adijo kwa nini Ju donc umaze no kuyumviriza ni uca wumva ivyo ari byo kuraririmbwamo Ju no kushaka kuvuga yuko mimi ni wa Ju wewe ni wa Ju wewe ni wasi wa kawaida mimi ni wa Ju sana ego ndabahamagare kuri chaîne ya Adijo Cool munyaruka hajya murabe hama ntureke kugumudukurikirana ntureke kugumudukurikirana uciye kuri Facebook Instagram bose ni Adijo Cool hama ibikorwa byacu nizere yuko abamaze kubibona babana yadutera intege tongera kandi tubahamagarira guhamagara n'abandi tubandanye turi benshi turiko turirabira iyo chaîne ego hari abantu babiri misi yose badasiba kuri stati ya Adijo namanifuza yuko umunsi twahuye na Adijo kumbure nzomubaza pourquoi aguma posting abo bantu babiri gusa reka mpere ku wa mbere ni Shani Queen kubera iki Shani Queen uretse yuko twese turi mu mwuga umwe dusanzwe dufite n'ubucuti dusanzwe dufitaniye n'ubugenzi dusanzwe turi abantu ba hafi cyane ego n'umuntu nyene ujye uvuga ati uyu ndamubwiye iki aca ntahura donc niwe mugenzi wa hafi mfise ego iyo ukunda kuri Shani Queen kuri Shani Queen uretse yuko duhuza asanzwe aranabishoboye nize yuko abasanzwe bamukurikirana bamuzi arabishoboye uretse rero kumwuga niyo mugiranye ubugenzi urumva ko ufise umuntu nyene agutahura donc twarahuye turahuza ego
nuvuga ni nk'ikintu novuga uba warakuye kuri Shani Queen ko twumva yuko umuzi akatari gake kandi umuzi akatari hafi sivyo niki kintu uvuga yuko uba warakuye kuri Shani Queen ngo barize Shani Queen n'umuririmbyi wa kera barabizi kandi urabona ko agumaho na hatari bishasha yasohoye canke yagize iki mugagumaho ubdonke n'umuntu azi kinakora hama akabazi yuko uryo n'umwuga wanje nyene ntegerezwa kugumako kandi umwuga wiwe arawufata nka nkama donc ari umuntu ushaka kuvuga ati ngo yapoteye yagize iki mugabo aguma ari hahandi en plus afite umutima mwiza nta shari agira iyo yumva ati ngo naka agiraze donc iyo umuntu agiraze muri game ahubwo abigufasha mu kugira nawe ushike aho we yashitse ego novuga yuko siniba ntibagiye hari indirimbo yihari yawe na Shani Queen ego hariyo twashoboye gukora muga ko tutigeze twikorera amasanamu canke tutigeze tuyishira habona cyane mugabo ubu turi mu mugambi rero gufata dukore iyindi nijya tuyikorere video hama bija habona twaye dusanze tuyifitaniye mugabo nizeye ko benshi batayizi ego ega gushika kuri no mwanya Adijo ntarajana muri management ntaragironka manager gushika kuri no munsi oya gushikisa tuko turavugana umuntu nikorana hageze audio ndasohora hageze video nkayisohora mugabo kuvyerekeye kumwe n'umuntu dufashanya kuvyo gusohora canke kugira iki donc ico bita management abantu bacagitahura oya ndije nyene ivyo nkora byose nivyo nkora ku bwanje ego mbega 2020 kuri Adijo we ayibona gute kuvyo yarifuje gukora muri 2020 ho harabona ko ariko arabikora 2020 karibu tubandanye dukora kuko iyo twavuye siyo turi no munsi kandi niyo turiko turaja nibaza ko ariho heza 2020 uko yaje kandi tukitangura twabona umengo tugira dutangure nyene ibikorwa tubandanye dukora ego niko rero ariyo byinshi dufise muri studio mugabo rero ikiringo twagiye turapanga nico kitaragera ngo kugira tubandanye dusohora ni Adijo rero mubona na look yarahindutse kwa fera yarahindutse n'ubuvyibuhe bwarongekanye Adijo unafika ku biro bingapi navuga nk'abariko barambona bambona kare abonye ne bo biraba ogwinyi antukinyishira ariko turi kuri television Adijo rero nko mubibona ari bungenze navuga afise umubebe munda mbe twiteze ko ari umuhungu cyangwa umukobwa je gusa ico no promesse abariko barankurikirana canke abashaka kumumenya barindire musirizi bazomubona ashitse ku isi baci bamenya n'uwo ari we ego Adijo nizere ko ari wa wundi wambwira twagirana ikiganiro bwa mbere wa wundi wambwira ko ahari utashimye kumbwira izina ryiwe ariko ko ahari ko ari wa wundi ego ni wa wundi nyene navuze kandi n'ubu nyene niyo nkivuga ati ni wa wundi igituma mvuze terme ni wa wundi nyene nuko kuri stati yiwe ryari yarashize ko ifoto y'umuririmbyi abishoboye cyane ngaha muri industry ya +257 uvuga ko mu ba rapper ari mu ba mbere nawe ninde ni Frank Juniano nizere ko ari wonye no wabonye kuri stati wewe yego abakabanga kiwawe rero nizere ko ari kanje ndazi gusa ko kiri wa wundi navuze igituma mvuze rero wa wundi nuko yashize kuri stati acavuga ati ni wa wundi my heart my everything tujambo turyoshe mise kuri Frank Juniano kubera kuri profile yawe ni Frank Juniano nawe antuka ngira abazi wa wundi bace bafatira aho nyene ko ari wa wundi kurazi ko nyene ahari urukundo nihihisha ego iko mukundi sinzi ico nosigura ngira nta gihari gusa guhuza urahuza ego gushigikira ndavyizeye aravyizera canke aranshigikira David ni ibintu bihari kandi urazi ko ibintu bitanyegezwa bya mbere n'ibyo ego mbega mariage yo tuyitegeye ari Adijo umubebe wo twabonye ko twamuhawe kuko ni novuga n'amahirwe adasanzwe turonse umubebe avuye ku baririmbyi babiri sivyo kandi nizere yuko mariage nayo nyene muko murayitegurira nivyo kuko n'umubebe ntibari muzi ko tuko turamutegura na mariage muzobona nyene hageze iyo ntegura igeze ego arito ego niko tuzi ko mama we ari umu R&Biste twaba tuzi ko papa we ari umu rapper umwana azi umu rapper cyangwa umu R&Biste urumva rero namwe bw'amasengesho yanyajemo hama kugira
agire ku murongo nyene ibyo dukora nimba ari byiza nawe abikore nk'uko twe tubikora bikaba byiza ego none kwa DJ yifuza ko umwana wazo kurikira ibyo mama we yaririmba canke ibyo papa yaririmba ko msi ari kuririmba byose numva umengo uko yaza aririmba kose bwa kwizima byitwa kuririmba ariko twe twizere yuko byose azobikora azumurapper kandi azomu R&Bist kabisa tumuhe karibu twongere tumusengera aze abishobora azanira n'impano nuzi yuko aba ari impano ubuzu zazanye si ibintu upfa kwinjiramo ngo wawa ni impano kandi twizere yuko ayikuye kwa papa na mama byose iyo izo zisara sasa riva kucu kabisa ni DJ rero natubwire rero indirimbo kumbure yoba iri hafi nimba atari banga DJ indirimbo ugiye kuduha ndashaka featuring mugabo ndumva umengo sinovuga ubu umuntu tugomba tukugirane featuring gusa ndabemereye yuko indirimbo izoba ari featuring mu bebe kwanza azovuka ryari twizere yuko bashanda ico nabemereye kandi mugume mwiteze gusa umunsi uguma nkurikirana kuri Facebook kuri Instagram ahantu hose unkurikirana umunsi wa mbere abonetse bebe niyo munsi uzomubona reka rero tumurindire ko ngo bitanga imana izina ry'ikirundi ho mwamaze kurifata canke izina ry'umbebe ho murazi mwamaze kuri mwita tsoge tukubita ama freestyle azoza cha kubitwa n'izina sasa riva kucuma ama freestyle se wiwe n'umuntu w'ama freestyle Frank Dunyan murazi Mr. Riwe ivanga ikagarukira makamba DJ Mr. Riwe ivanga ikagarukira birahanye byose ego cyane gose mbe DJ hajya witeze ko umwana azosa nawe canke azosa na Dunyan sha uko yoza kose gusa abari umuntu yumvira abari umuntu yitonda abari umuntu aza kwisa avuga ati jewe iyi sidaje kuyibona hama icyambere agira urukundo uko azobasa kose ego kabisa DJ Raizenet biho muziki wa nuvuga nga mu Burundi ko kujahe ho abakobwa barabaha ikibanza gikwiriye je mvuze nko kuvyerekeye umuziki hoho urumva umuziki si ikintu uvuga ati ngo harakazi nzogenda ngo mpembwe ngo barahemba ku mwisho mvuga ati umwe wese ibyo akora nivyo bihora bimwinjiririza donc umukobwa ugahaguruka ukerekana ikintu kurakora uzobona ico uri kurinjiza yaba umuhungu ni wahaguruka ugakora uzobona ico uri kurinjiza donc ni dushiremo ishaka kandi naka aronsi ibi nibibaze wowe nawe ucuronka nkabijya nawe utigeze ukonsoma nkabijya naka ya konsoma donc umwe wese aronka bivanye n'ibyo nawe nyene yasohoye ego kuno mwanya DJ turetse ivy'umuziki nakaye kandi kazi ukora uretse umuziki nabindi nkora ndakunda musique hama cyane ndakunda cinema hari abantu usanga bakunda bashaka nkinemwo ugasanga donc ndi muri ndi mubiki muri entertainment urumva muri ibyo nyene ushaka kwisinema ndayikina ushaka kuririmba ndaririmba ushaka narakera niyo nakunda gucapa mugabo ubusi capa cyane donc muziki yarafashe ikibanza kinini cyane yego ije twarabonye presque novuga abagenzi bawe bose bakwegereye novuga ba Frank Duniano ba Black G ba Dobi baririmba indirimbo byo kuyerekana byo kwirinda corona ariko nitugize tukubona mwa DJ byagenze gute je navuga ati nari nanahashitse mugabo sinzi gira tubonye ho nyene twari kumwe na Estanishe mbwa ntivyakuze ko dushobora kuririmbamwo mbwa ntivyabaye ngo umutima mubi canke kudashaka kuririmbana nabo donc kwabaye kwerekana yuko turi kumwe mugabo sukuvuga ngo abantu bose ngo tusha turirimba mugabo twari tubishigikiye kandi n'ubu turashigikira bavuga ati abantu babandanye birinda corona ego hama uko biri kose tuzoririmbana nitwapanga kuririmbana tuzoririmbana canke mu bindi tuzoririmbana donc igikuru nuko turi kumwe kandi tubashigikiye urakoze cyane ego namwe murakoze tubashimire no abasanga bwa bugari bwaje ku bucu baja barazi yuko ubundi mukazi tegeza kwihangana aho gaherera hose niyo nakandi kazi kaca gatangura abarapa bakunda ibintu bishushe bebe ujyanye n'abasanga bya
aya nashobora kwidoga kandi abona akazi gaheze tusha dutangurira ha kandi gahereye ego mwahura uti twari kumwe na Beni wa Buja Hit ubukurikira yifuza ko muzoganira ego karibu nawe ngira ntibimugwa nabi azobara akazi kiwe ariko aravuga nyene tubashimira bariko radukurikirana tubaha ikaze kandi kuri chaîne zacu abandanya badukurikirana turabashimira nimwe bw'ababosi bacu nimwe bw'ababosi bacu kandi iterambere rivi wanyu Buja Hit nawe uramutse abarikorayo bose ati turi gado akazi tuguma turi ku kivi tuguma dukora ego karibu kandi nimwakenera kuvugana natwe bisa ari jya twemereye nitwakena kumbure kuvugana nawe ubundi kumbure tuzomurondera twaronse undi muntu agira gatatu muri famille yabo sizokuca twirondera uzodumwana uko biri kose nizere yuko nabazo bavuga ngirango ya dijora nawe vraiment turamukeneye nuvuga ataramera amenyo nuvuga turamukeneye ataragira kujya agaceri turamukeneye ataragira kumbure akiri kwibere rya mama wiwe kumbure tuzaguma tumukurikirana kabisa reka tubideze yuko muzotegezwa kumubona kandi niyo yoba umujournaliste nitwo babara kurarumva byose baguma ari mu kazi yes aramuduwaye ivy'umuziki turabivuye mani byose ivy'umuziki twabivuye arabice twabivuye umujournaliste twavyemera arashaka muri Buja Hit amani muri Buja Hit umwana wa DJ Razo mu cameraman canke umuntu afata micro nuvuga presenter wa Buja Hit TV onje make yari Beni Bianchi camera CK professional nimwe bagera kugira subscribe adijo bagire bye Buja Hit tubandanye turi kumwe kuvyereka entertainment tubandanye dutera imbere turi kumwe two waju mimi ni waju juu sana na wako waju na wewe ni waju sote tuko waju bye